Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana ahiwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze dusangire ijambo ry'Imana itariki ya mbere Rusama. Kwigenekerezo nk'iryo Ekleziya iradutumirira kuninahaza Imana, twiweza ubuvyeyi bwayo n'ingene ari Imana ikunda ibikorwa mu mweranda Yozefu, umuvunyi w'abakozi. Dusanzwe rero twibuka uyu munsi. Ngibi ibisomwa by'ijambo ry'Imana bigiye kudufasha kuzirikana uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabu c'Amamuko mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 26 umuntu agasoma gashitsa ku murongo wa 3 w'ikigabane ca kabiri. Izaburi idufasha kwitsa no kuzirikana ico gisomwa n'izaburi ya 89. Igisomwa ca kabiri tugisanga mw'ibaruwa ry'umutumwa Paulo yandikiye abanyakorosi mu kigabane ca 3 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15, umurongo wa 17 be n'umurongo wa 23 gushika ku murongo wa 24. Inkuru nziza ni inkuru nziza yo mukama wacu Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 54 gushika ku murongo wa 58. Muze rero dutege yompi umukama atuyagire muri bino bisomwa byose tugiye gushikirizwa. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabu c'Amamuko. Mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. Imana iraheze ivuga iti ngo tureme umuntu tumwishushanye ase natwe, agabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo kwijuru, ibikoko, inyamaswa zose be n'ubwoko bwose bunyogomba hasi. Imana iraheze irema umuntu iramwishushanya, irema ufise agashusho k'Imana, irema umugabo n'umugore. Imana irabahezagira ibabwira iti nimurondoke mugwire mwuzuze isi muteko muyigabe, mugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere be n'ibikoko vyose vyagamba kw'isi. Imana iraheze ivuga iti ndabahaye ibirema vyose vyama imbuto bikwisi yose be n'ibiti vyose bifise ivyamwa birimo imbuto bizobabera ifungurwa, inyamaswa zose be n'inyoni zose zo mu kirere, ivyikwega hasi vyose kandi biri n'ubuzima ndabagabiye ibimera vyose biri n'itoto ngo bibabere indya. Bica biba gutyo. Imana ikubitiza akajisho ku vyo yari yagize, vyari vyiza cane. Haba umugoroba haba n'igitondo, ubu munsi gira 6. Gutyo rero ijuru n'isi hamwe n'inteko zavyo vyari bihejeje guhingurwa. Ku munsi ugira 7 Imana irasozera ikorwa yari yagize, hanyuma ku munsi w'indwi iraruhuka. Imaze kurangiza ico gikorwa cose yari yagize. Ngayo rero amamuko y'ijuru n'isi igihe vyaremwa. Iryo ni ijambo ry'umukama. Nudushimangirire mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Nudushimangirire mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Imisozi itarabaho utararema isi n'ibihugu, weho wamye uri Imana kuva kera na rindi. Nudushimangirire mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Abantu urabasubiza mw'ibumba ukababarira uti bana b'abantu nimusubireyo. Mu maso yawe imyaka 1000 imeze nk'umunsi w'ejo wahise, canke nk'igishingo kimwe c'ijoro. Nudushimangirire mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Nutwigishe guharura iminsi yacu kugira ngo dukerebuke mu bwenge. Ewe mukama garuka uzogeza ryari? Niwirimbuze mu vy'ugurira abasazi bawe. Nudushimangirire mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Nudukwiriza urukundo rwawe mu gitondo ca kare, niho twoheza tukamara umunsi wose mu karirimbo no mu kanyamuneza. Igikorwa cawe niciserure ku basavyi bawe be n'agahimbare kawe ku bana bawe. Nudushimangirire mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abakorosi. Nshuti zanje, ico mwokwitwararika imbere ya vyose nuko mwokwamana urukundo, kuko arirwo rutuma umuntu aba intungane bushitse. Vyongeye amahoro ya Kristo nahangame mu mishaha yanyu. Ayo mahoro niyo mwahamagariwe gusangira mu mubiri umwe, maze mwame mukengurukana ntaryo. Ivyo muvuga canke ivyo mukora vyose murame mubigira kw'izina ry'umukama
mukama Yezu mumwihekeko mu gukengurukira Imana umuvyeyi wacu. Ivyo mukora vyose mubikore bivuye ku mutima nk'abakorera umukama, ntimube nk'abakorera abantu. Murazi neza ko umukama ari wazobaronsa impera mu kubagira abasamuragwa biwe. Umukama Yezu niwe mukorera. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza y'umukama wacu Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Ni mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 54 gushika ku murongo wa 58. Muri irya minsi Yezu yagarutse mu ntara iwabo arigishiriza mu isinagoga ryabo. Abantu baratamarirwa bavuga bati, mbega ubwo bwenge n'ivyo bitangaro biva hehe? None urya si wa muhungu w'umubaji, nyina ni yitwa Mariya, bene wabo si Yakobo, Simoni na Yuda, bashiki be bose nitubana, none ivyo bintu vyose abikura hehe? Bibatera umutima mubi. Yamara Yezu we ababwira ati, umuhanuzi ntiyigera ninahazwa mu gihugu yavukiyemwo no mu muryango iwabo. Nta bitangaro vyinshi rero yahagiriye kubera ubugaba bwabo. Dushimagize ino nkuru nziza ya Kristu. Bavukanye ntore z'Imana, nkuko twabivuze mu ntango, uyu munsi w'itariki ya mbere Rusama, Eklezia yama yibuka umweranda Yosefu nk'umukozi. Yosefu mweranda mu kirangamisi ca liturujia ya Eklezia turamuhimbaza ku ncuro zibiri. Ubwa mbere ni ku munsi mukuru twahimbaje itariki 19 Ntwarante, aho twiweza Yosefu mweranda nk'umukunzi wa Bikira Mariya. Umunsi mukuru wa kabiri n'uyu rero w'uyu munsi w'itariki ya mbere Rusama, aho tangarira igihagararo n'ijunja vya Yosefu mweranda nk'umukozi. Uwo munsi mukuru washinzwe mu mwaka wa 1955 na Papa Pio wa 12, aho yashaka guha insiguro yimbitse y'ubukristu. Uwo munsi w'itariki ya mbere Rusama isanzwe umunsi mukuru wo kwibuka akazi n'abakozi. Araheza rero aca aha uyo munsi abakozi n'akazi umuvunyi Yosefu mweranda umukozi. Ibisomwa vy'uyu munsi biratwereka mu ijambo ry'Imana riduha kumva rero insiguro yimbitse ishika kure y'ibikorwa n'akazi, ingene bishobora rero gukorwa bikarangurwa bivyara iteka, bikuza iteka ry'umuntu bikamushikana n'iteka risumbirije. Insiguro y'akazi n'ibikorwa irahambaye gose, kuko n'Imana ngo mu kurema ivyiza vyose by'ubuzima dusanga hano ku isi yarakoze, naho yakoresha ububasha bw'ijambo ryayo. Mbere ni ijambo ry'Imana rikatubwira yuko hageze ngo nayo nyene yaruhutse ikiweza igikorwa, atari igikorwa gisanzwe, igikorwa c'urukundo rwayo, igikorwa c'ububasha bw'ijambo ryayo ryuzuye ibikorwa vyiza birema ubuzima bwiza, gushikaho ishikaho irema rero umuntu asanzwe ari umushorishori w'insiguro y'irema ryose umukama yagize. Mu kuvuga rero ivyo akazi n'ibikorwa, ijambo ry'Imana ntirigomba kuduha nugura insiguro z'ingene bitegerezwa kugenda uko bikorwa, kuko ibikorwa vyose bisanzwe bifise uko biringanizwa, uko bikorwa kugira ngo bikorwe neza, bishobore gutanga umusaruro n'umwimbu mwiza. Ijambo ry'Imana kandi sirigomba guca rishoka riduha inyishu zoca zifatwa ubwo nyene nk'inyishu, nk'ijambo rije rizanye inyishu izi canke ziriya ku ngorane, izi canke ziriya ziba hagati y'abakozi n'abakoresha. Ariko ijambo ry'Imana riraduha umutima w'ingene twotunganya akazi n'ibikorwa, rikaduha umutima n'umuzirikanyi
byo dufasha gutora inyishu nziza z'ibibazo biba hagati y'abakozi n'abakoresha. Pawulo akagira ati, ibyo muvuga byose, ibyo mukora byose mubigire ku izina ry'umukama wacu Yesu Kristo. Nimba rero akazi n'ibikorwa biringanijwe ku izina ry'umukama wacu Yesu Kristo, abakoresha, abakuru, ababosi nkuko tukunze kubivuga, mwishira hamwe canke mukazaka canke kariya, ntibazoshobora kumva muri Yesu Kristo ko borekerana indinganizo y'agacinyizo n'agahotoro irenganya abakozi, kuko indinganizo nk'iyo ayirekeranye nkanayibona canke ayerekwa ntashake no kuyibona, iheza igatuka ininahazo ry'umukama wacu Yesu Kristo, we yigize umuntu muri abo bantu bose akoresha. Niko kuko no kurundi ruhande, muri iyo ntumbero nyene yo gukorera Yesu Kristo, abakozi nabo ntibakore nk'uko umenga gusa no guherera ku gashahara, batiyumvira ingene ibikorwa vyokorwa neza bigaheza bikazana inyungu ikuza ubuzima bwabo, igashimisha n'umukoresha wabo, bose bagatunganirwa. Ibi rero bivuga yuko aharangurirwa ibikorwa n'akazi bisaba yuko abakoresha n'abakozi baheza bagahora mu kiyago ciza c'uko amabarondera ingene akazi barangurira hamwe koba akabateza imbere bose ku mpande zose, kakabunguruza kakabateza imbere bose. Ibi nivyo bica bituma aharangurirwa akazi hacika mbere aho kuzirikanira, hakaba ahantu higisabisho coshobora no guhuza abakozi n'abakoresha basangiye imirimo, kugira ngo bazirikanire hamwe imigenderanire basangiye, ingene yoteza imbere akazi igateza imbere impande zose, ntihacike ahaniganirwa inyungu izi canke ziriya, ukamusanga umenga mbere n'ahantu hamazuguruzuguru z'abama bariko baraburana bapfa ibina biriya mu kazi, hagacika mbere ahantu aho ubuzima bwabo bahakorera nk'abakristo baheza bakaharyosha no kwama bitwararika gutezanya imbere, bagatsinda ka gatima ka satuntu twanje, ka gatima k'umunoho kama karondera imisi yose umwe wese gukwegera iwe kandi kwikebera vyinshi gusumvya n'uwundi. Nimba rero twakurikiye neza ibisomo, tweze tugatahura yuko akazi gaca gahindura insiguro, kagashikira insiguro ihambaye yimbitse yo gutezanya imbere twese. Akazi rero ntigategerezwa kuguma kugaraniwe ubwa mbere muriko karabigwa gusa mu nyungu gatanga, umuntu ataravye ivyo izo nyungu zisize mu buzima bw'abantu. Karategerezwa rero kurangurwa kiyumvirwa mu nyungu y'umusaruro gatanze, ariko kandi no mu migenderanire gasize hagati y'abantu n'abandi, n'ubuzima gasize mu bakarangura. Mu gisomwa ca kabiri, Paulo yatweretse ko akazi kugira ngo gakuze umuntu mw'iteka ryiwe gategerezwa kurangurwa mu mutima mwiza nk'abakorera Kristo. Inkuru nziza nayo ikatwereka ko Yosefu umubaji twumvise yagarutswe ko ari wa mu Yosefu umubaji arangwa n'igikorwa ciwe cyo gutunga umuryango wiwe mu kubaza, atabaza uko ariko kose mugabo kuvaho Yesu Kristo yinjiriye mu buzima bwiwe, ivyo yabikoze arondera gukuza umwana w'Imana no kubungabunga umuryango mwiza Imana yamuhaye, umuryango wiwe na Bikira Mariya na Yesu yakabayemwo kuva ico gihe mu bunywanyi bushitse na Yesu Kristo umwana w'Imana, akabaho kugira ngo akuze umugambi w'Imana mu buzima bwiwe no mu muryango wiwe. Niho rero umunsi mukuru wa Yosefu umukozi utwigisha ingene akazi rero koheza kagashikana koko umuntu mw'iteka risumbirije, ntigategerezwa kugaranirwa muri bimwe gusa byo kuraba umusaruro gatanze, umuntu adahindukira ngo asuzume neza yuko by'ukuri uwo musaruro wasize akanovera gasumbirije k'ubuzima ku mpande zose zegwa n'ako kazi. Ahandi uwo musaruro usanga umenga ahubwo uri kurasubiza inyuma ubuzima bwa bamwe ugakuza ubwaba Kenya rwose, abandi benshi bariko mbere baricwa n'ako kazi. Ari naho rero urimbura neza atazohava atamarira gusa umusaruro ubwawo, aheza agafatira kuri uwo musaruro akaraba ko ari ikimenyetso koko c'ubuzima
bwongereje akanovera mu bakozi, mu bakoresha no mu migenderanire basangiye. Mbega umuntu yo kwishimira gute umusaruro mwinshi ariko ushobora gusanga uwo musaruro usize usambuye abantu benshi, kuko akazi kabariye kakabamara kakabasigamwa ingwara nyinshi. Abantu nimba bari gushobora kubangira akamaro mu myaka myinshi, akazi kakabica bagapfa badashoboye gushikana ubuzima bwabo n'imiryango yabo mu iterambere rishitse ry'ubuzima bwubatswe neza mu mpande zabwo zose. Mbega byogenda gute ko umuntu yorangura akazi neza kandi ari mu ruhagarara ruteba rukavyara ingwara nyinshi, waruhagarara rumwugaranira mu kazi, ntashobore kuronka n'umwanya w'umuryango wiwe, umwanya wo kubungabunga imigenderanire myiza n'ab'Imana yamusangije umuryango. Niko ugasanga jazanye umusaruro w'impembo, ariko agasanga ivyononekaye mu nyuma byabaye byinshi, mbere bizona musaba uburyo bwinshi burengeye na wa musaruro yaronka. Hari abakoresha usanga biharaje guca bahemba ugo ruhagarara bakaruha amafaranga, ukamenga ntaco kugo ruhagarara yaronsemwe amafaranga araheza tekane, ariko rwaramwugaranye ruramubuza gutunganya neza umuryango wiwe, akazana umusaruro asanga umuryango warasambutse. None azowusanuza amafaranga menshi akuye hehe? Ko mbona ibyo gusanura umutima n'imigenderanire usanga bidasanurwa ubwa mbere n'amafaranga n'ibintu, azobisanura kandi gute? Ntikiyoboye kandi aho ushobora gusanga akazi n'ahantu karangurirwa, ushobora gusanga kuzuyemwo akarenganyo kabafatwa ku nguvu mu buzi, kabagirirwa iterabwoba kugira ngo bazigame akazi kabo, abasambanywa mu bibanza birangurirwamwo imirimo, amahuzu y'umunuko w'ibiyago by'ibishegu n'ibindi byinshi. Ubuzi n'akazi vyoteza imbere gute ubuzima n'igihugu igihe ushobora gusanga bumwe bumwe kugira ngo ubwinjiremwo uhatigwa kwinjira mu mugambwe, mu vyiyumvira ibi canke biriya, ugasanga biriko biravyara akarenganyo, aho ushobora gusanga umuntu ariwe mbere yarashoboye akazi, yari gukuza umusaruro w'akazi kubera ariwe agafitiye ubuhinga n'ubushobozi, ugasanga niwe yigijweyo, agatahana umubabaro mwinshi mu mutima wako karenganyo ko kubona yuko adashikiriye icyo yarafitiye uburenganzira, kuko atinjiye mu vyiyumvire bicanke biriya, kandi ibijanye n'ivy'akazi vyose ico akazi gasaba yarabikwije. Mbere uko kuguma dushira mu kazi abantu batabifitiye n'ubushobozi bigasubiza inyuma ubuzima twese, tukabona ubuzima butavaho buri, kuko tutamenye kubutunganya neza, kuko tutamenye kwirinda akarenganyo kamwe ka mwana wa mama canke ka mpinga yanje, tukibagira yuko hari ubuzi bukorera inyungu ya benshi, inyungu ya bose. Ari naco gituma rero iyi shushanyo ya Yosefu Mweranda iri mu izindi shushanyo zibiri, nk'umukunzi wa Bikira Mariya yaziganye imigenderanire myiza n'umuryango we wose, ariko kandi yindi shushanyo y'umukozi iratwereka ingene umuntu w'umukozi ategerezwa kugira akazi kamufasha kuzigama imigenderanire myiza n'abandi, ari y'umuryango wiwe ari niyo ku kazi, kugira ngo n'umusaruro ugumumotamwo akanovera kubuzima koko. Twirinde na bwa buzi baduhendesha amahera menshi, ariko bwamaze kutwica no kudusambura, kuko ibipfuye bigasambuka muri twebwe. Hari ibyo usanga tudashobora kugaruza impembo nubwo yoba ingana gute. Twirinde bwa buzi bwose budutuma umenga turiko dusangira n'amashetani, tugira tuti dupfe kuronka ivyo bifaranga tubisimbane, ariko twarosha imitima yacu, twarosha imiryango yacu, twarosha iteka ryacu. Dusabe Mukamana nzima kubw'ubukandizi n'igisabisho ca Yosefu Mweranda, turonse mutima wa Mweranda ngo aduhindure koko, ahindure n'ibikorwa vyacu vyame biba aharangukira koko ibikorwa vy'iteka bikuza ababirangura, bikagwiza imigenderanire myiza hagati y'abantu n'abandi, bikavyara umusaruro umota kanovera ku buzima koko. Gutyo tubandanye twubaka ubwami bw'Imana iwacu. Umukama Imana n'abahezagire, ahezagire ibikorwa by'amaboko yanyu, ahezagire imigambi yanyu n'ivyo vyose mwitangamwo ngo mukuze ubuzima bwanyu n'abanyu, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.